Ikibazo shaka kubaza umushikiranganje mu byo ajejwe harimo gushigikirana fatana mu nda. Jewe nafise ikibazo cyane kuri mituwere kuko mituwere numva ni mituality n'abantu abakontribuable baravuzanya. Iyo niyo mission ya mituwere. Ibintu byose bitwirije ngaho tuvuga amakonfli harabayeho dérapage harabayeho kudevia la mission de la mutuelle de la mutualité. Donc iba ishira hamwe abiri creatif iza kuba ishira hamwe abiri creatif ku mafaranga y'abakontribuable. Ikindi twovuga ko mizaju mwabonye ko hari ikibazo cyuko burya hari ikibazo gikomeye cy'amadevize kandi mu nyishu zagiye ziratangwa turerekana neza ingene Kamebu nayo nyine ifise ikibazo cyo kuronka amadevize kuko asanzwe atari menshi mu gihugu. Iyo ibintu bigiye mu commerce birahinduka cyane. N'aya mashure amaze kuja mu bintu byo commerce aho ubona abantu baja mu bintu by'amakommerce turumva ingoranizi turumva hariho nk'ahantu amashuri amwe twumva yuko umwana ateshuwa ko biva ku muvyeyi no kuvuga ko umwana ateshuwa ngo biva ku muvyeyi. Mutuelle Kamebu mutuelle Kamebu mutuelle no kuvuga ko izi ni impari tugiye kwinjiramwo ibintu vy'impari hagati y'ibintu bibiri. Harimo ibintu byo kugura imiti, harimo ibintu byo kuvura, harimo ibintu by'ibiciro by'imiti byongera. Mbega ninde ateza kuvuga ibijanye n'ibiciro by'imiti? Mbega abidoga ni bande? Mbega amasoko atanga bande? Ni bande barekuriwe kugira ngo ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo amagara y'abantu no kugwanya sida hamwe n'ubushikiranganje gushigikirana. Hahorayo gukubitana udukokora, hahorayo ukudatahura kumwe cyane cyane nko mu bisata vya mutuelle de la fonction publique na Kamebu. Izo nzego canke ivyo bisata ni bisata bibiri bigomba gukora ibintu bimwe, birafise ivyo bihuriyeko. Abo muri solidarité hari ivyo bakora muri mutuelle de la fonction publique, abo mu magara y'abantu hari ivyo bakora muri mutuelle de la fonction publique. Aho rero baca bagomba gukubitana imitwe bivanye n'akazi basanzwe bakora, bikabagora ingene ako kazi kogenda neza. Hari ivyo batumvikana ko muri ubwo bushikiranganje. Ntanze akarorero nka ntaho nikora akeneye kuvugwa kugira ngo avugwe yategerezwa gufashwa n'ubushikiranganje kugushigikirana. Ninde azomuvura n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ariko hari aho bamusiganirako kubera izo mpamvu nyene navuze. Ugiye kwivuza mu bitaro bahubwira bati bazuza n'ibipapuro bakakubwira ibindi ugacuga umuzembagirika, ariko vy'ukuri izo ngorane iyo ngorane iri kwirava kuri iki kibazo bafitaniye muri ubu bushikiranganje. Hajya bavuga ngo ahagwaniye imfizi zibiri ibikere nivyo bihaherera canke ivyatsi nivyo bihahonera. Voilà. Rero wowe uri umugwayi wariko witura ubwo bushikiranganje ntiwamenya uko biriko biragenda, ariko zari zingorane bari bafitaniye. Ubu rero baremeza yuko iyo ntambamyi isa niriko iravaho kuko inama nshingamateka hari ivyo yabahanuye, hari recommandation yabahaye bariko barakorerako. Ariko kandi woshobora no kwibaza n'ibindi bibazo bikomeye uti ni kubera iki abantu bakoresha mutuelle de la fonction publique bataronka imiti?
kubera iki bataronka imiti kandi buri kwezi batanga amahera yabo? Oya, ntibayatanga ahubwo barayakatwa ku nguvu. Mugabo akaja muri mitiweli, akaja ku ivuriro, agasanga nta muti uriho. Bakamubwira bati genda urondera umuti hariya muri farumasi kanaka niyo usanga. Voilà, agaca ugura amafaranga arenze. Mugabo mitiweli yoyo ikaguma yunguka. Aho ntimwumva yuko hoba hari akantu ga bantu b'Imana, akantu katameze neza, akantu vraiment kataryoshe. Voilà, aha rero umufonctionnaire mu yandi majambo aba ariko ararenganywa. Ntivyumvikana na gato ukuntu wewe wokatwa amafaranga ku nguvu, mugabo aba yagukase aho kuguha ivyo bakwemereye. Wagenda kubirondera ugwaye cyangwa ufise ikibazo kanaka ugwaje, bakubwira ngo iyi miti ntayiriho, nta miti dufise. Mugabo bo baguma bunguka. Iyi seanse muyikurikire neza, harimo ibintu bihambaye cyane. None iyi dokima ya kabiri muri ko muradusomera ni enrichissement nandi madone muzanye, mugabo aza yunganira hino dossier ya mbere mwadusomeye. Kandi ni usanga harimwo chakini kamebu mutuelle, kamebu mutuelle, kamebu mutuelle. Nukuvuga ko izi ni mpari tugiye kwinjiramwo. Iyo iyi commission bashobora guheraheza bagakora iyindi, kuko mwinjiye mu mpari zikomeye, bagakora iyindi document bahereye kuri izi, bakagenda bakiga, bareye kuri izi rapport bakagenda rero bakiga kugira ngo muduhe document imwe twari gukorerako. None harimo ibintu vy'imari hagati y'ibintu bibiri. Harimo ibintu byo kugura imiti, harimo ibintu byo kuvura, harimo ibintu by'ibiciro by'imiti byongera. Mbega ninde ateza kuvuga ibijanye n'ibiciro by'imiti? Mbega abidoga ni bande? Mbega amasoko atanga bande? Ni bande barekuriwe? Kugira ngo Chena bandanje numviriza ndakurikira. Barababwiye, abo mwagiye kuraba barababwiye. Mugabo mwebwe hano mu nama nshingamateka la commission bamaze kuyibwira nayo nta commentaire yagize, kugira ngo itwereke icyo ishaka gushikako, umuco ishaka gutanga. Mugabo iki kije hano re mu nama nshingamateka uko muri plénière le débat ica iba muri sanse zose, ku biciro, kuri ya matati, ku batavugwa, ku bavugwa, harimo na transport, harimo ni ibi kintu ni kinini cyane, ni kinini cyane, ni kinini cyane. Turakigira gute none? Turagifata gute?
mwongeye kudusome andi n'amani madone agenda yiyongera kuri amwe ya mbere mwatubwiye. Aha ntibyari ngombwa ko mubandanya mudusomera izindi elema, izindi done muzitubwira. Twabyumvise mugaba ikibazo kihari no munsi siyo kiri kandi barababwira bati hariho amategeko bazosubiramwo. Namwe ntimwabagiye uti nk'ibyo mwosubiramo ni nk'ibiki, kugira ngo vyumve ko twari kubunganira kuri ivyo babona byoshobora guhinduka. Abandanya asome banyako bashinga amateka, abandanya dusomera. Ego hari uwavuze ati mbega budget programme yoyo ati ati ibyo biracagoye. Ego honorable Pamfi sinzi murakoze kuma akanya kwa murongoye ino nama. Ibyo nkuko muna iyi raporo kunikoze sta raporo vast kandi mwumvise ko habajijwe n'ibibazo byinshi kuko iyi ni synthèse y'ivyo twakuye kuri terrain dans tout le pays. Kugira synthèse y'ibintu byo mu gihugu cyose twakoze mu minsi irenga 5 si coroshe. Hanyuma nkuko meje kuvuga kandi la matière irimwo hagati ya MFP na Kamebu ni matière vaste comme un océan. Ariko rero dushimire n'ukuri byimva mutima lo bravoure yabajya bubaho bashikiranganje babiri bari hajya. Donc umunsi wanyuma twarakoranye muri commission bere twatuzikora akazi kaza gutwara nk'amasaha nk'atatu canke 4. Muga twatangoye 9h tuvana 20h mwijoro turi kuri ibi nyene. Icyo umuntu yo bashimira nuko barashira ineza y'igihugu imbere kandi bakerekana yuko lo gouvernement yabo ko iri ikorera hamwe ko ifatanye mu mugongo kuko inyishu ziri muri ano recommandation. Ibi byose byagiye biravugwa byose le consensus iri muri ano recommandation. Donc ayo masaha yose twakoranye kuva 10h kugera 20h twari ko turumvikana kuri ano recommandation icokogwa. Uwa solidarité kavuga uwa santa kavuga hakagira igihe bakavuga ati ego ico tacumvikanyeko. Donc ayo recommandation mubona ngaha niwo muti abashikanganje babiri bashize imbere, notamment iki cha collaboration hagati ya mutuelle de fonction publique na Kamebu kuko hariho utugorane kutumvikana mugabo niwo muti. Ibi byo kugira approvisionnement consensuel niwo muti bose bumvikanyeko. Hanyuma iki cyo gushiraho andeya amwa nico kintu ahubwo mbona ko sinzi abo baho bashikiranga cyo baza kukivuga ko ni comité technique mixte de suivi de la mise en œuvre de la convention ya partenariat ya MFP na Kamebu kuko iyi convention musanzwe niyo iri mutuma batumvikana neza mugabo bari bumvikanye ko azoshiraho un comité technique mixte. Sinzi ko n'ubu ko bakibona ko la pertinence s'impose ariko vraiment byaragaragara ko ari wo muti woshaka gufasha kugira ngo ibitagenda neza bishoye kugenda. Hanyuma au niveau du ministère ya santé publique hari byo biyemeje nawo mu ministère ya solidarité byo biyemeje darobite kugira ngo ibintu byose bisha kugenda mu bikorwa bya ministère de la fonction publique. Hanyuma tutiyo turaja kure mu bintu byose la clé de voûte mbere yatanzwe na nyakubahwa mushikanganje w'amagara y'abantu
yavuze ati ibi byose bizotorerwa umuti muri couverture santé universelle. Icyo cyaja mu ngiro izo ngorane zose mwumva bizabiheze. Icyo naco kiri muri ajya ma recommandation y'ijya nama de haut niveau yabaye yari yaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu yabiri hajya mu kuri Avenue de l'Arche. Barashoboye kugira ama recommandation atari make, hano banasabye yuko dayere yoba vulgariser outrance kugira abantu babone le contenu ahanini n'ivyo. Peut-être aho makoma avuga ati abandanye asoma nivyo byotwara umwanya munini ya kuko les questions agomba gusoma ku mushikanganje w'amagara y'abantu nivyo twabajije wo muri solidarité kugira ngo duconfronte les réponses. Donc uretse des différences zirimwo mugabo byose bigaruka kuri yama recommandation twagize ari naho mbona ko nyakomushinga amateka to bibaye ngombwa atokurirwa arabandanya kuko ce sont les mêmes questions uretse ko inyishu zigenza zira diffère de peu mugabo au finish sanga bigaruka kuri bya bintu tutavuga byo mu recommandation. Donc l'attention particulière abantu bashyire kuri zino recommandation ari nibibazo bagomba kubaza baze kwa no recommandation kuko nico kintu do consensus abo bahwa na commission twashoboye gushikako kandi nukuri niwo muti wibazo byacanye kuri terre. Murakoze mugize neza ariko izoba ari intererano hano munamashinga amateka ishoboye gutanga ikomeye kuri iki kibazo kijanye na mutuelle de la fonction publique cyo na Kamebu. Ibi nivyo nibaza ko bishaka kudufasha cyane. Turumvikanye Honorable Leopold kumengo wumiwe. Murakoze nako murongo namashinga ku mijambo jewe ndashobora kuja muri avia iko Honorable Marika abivuze nabo bateguye ikicegeranyo uravye muri objectif global bavuga ati se rendre compte de l'état des lieux des prestations de la mutuelle de la fonction publique. Uyiravye iyonye ukaceja muri objectif spécifique naho navuga ati évaluer les prestations de la mutuelle de la fonction publique actuellement. Ahantu bagiye mu madetail menshi ugiye ku ma resultat atandi biha ama resultat menshi par rapport ya ma objectif. Nico gituma rapport yaciba nini cyane. Nkaca mvuga yuko rero isynthèse jembo ni kwiye. Igituma mvuga ko kwiye ndabona yuko baba bayigize bamaje kumviriza inyishu z'abashikiranganje bose. No kuvuga yuko rero batenye ko compte iyi la commission. J'imagine yuko bagize synthèse nizi recommandation bazigize babanje kumviriza inyishu z'abashikiranganje. Baca bagira des recommandations globales. Nkaca mvuga ni rero kwibazo twari tubifise n'inyishu kandi nari namaze kugira un peu de confusion kuko nabona ibibazo vyumwe bisa n'ivyo wundi iyo Marika atabisigura je sine namenye ivyari byo nabona ibibazo byo kuri uyu bigaruka ku yundi nkibaza ntembe niyerere canke niki ko rero bagize iyi synthèse n'ama recommandation bahejeje gusoma inyishu z'abashikiranganje bamaze gukorana mbona byose biri mu synthèse. Icyo twokora twotena compte ku synthèse bibaye ngombwa ibibazo ko tubifise mu mashini n'inyishu tukaza turisereva biyo onya mugabo le tout se trouve dans la synthèse. Yego murakoze kubandanya bisoma c'est même vaste na nabonye n'ukuri n'ibibazo abashikiranganje bagize batwishuye biri très technique ibintu vy'ama detail ingene bakarikira ama contribution twebwe ivyonya ntavyo twoshobora kweri tuba dukeneye gusa le principe mugabo barashizemo n'ama equation n'ama formule ivyo ntavyo twogenda dufashe ngaha nk'uyo formule nyimba ariyo nyimba atariyo sinzi ko tuca tubimenya yogira yatugire synthèse tukaca twantama l'étape suivante ko ndavyumva murakoze. Murakoze cyane jewe nariko nifuza ko twoja
en profondeur y'izi recommandation. Kuja en profondeur twebwe no kugira ngo twebwe abashinga amateka ku kibazo kimaze iminsi ingana ukuraho kivugwa gitera ingorane iriya ça ne va pas quelque part. Hariho ahantu igihugu cihendeye, arahana igihugu cihendeye, ariyo mpamvu mwarakoze muri mituweli murahaza, ariyo mpamvu mbere mituweli yari ifise ububasha bwo gukomanda imiti igaha n'abandi, sivyo? none barayivanye ko ubwo bubasha nabyo byagiye bica mu nzira nyinshi, novuga zimwe zitomoye n'izindi zidatomoye. Donc ikibazo kiba compliqué. Wewe ufise mission yukuvuza abantu, ugaca uhabwa na pouvoir y'ugukomanda imiti, il y a conflit d'intérêt ubwa mbere immédiat. Ico ni kibazo, nka kumwe hari igihe bihora bishika ugasanga abantu barihenze bahaye ububasha en service cyangwa une institution, ugasanga biciye bitera ingorane. Aho harimo deja conflit d'intérêt. Wewe ntushobora kuza kuvuza abene gihugu ngo bace baguha na mission yuko ushobora kuza gukomanda imiti. Oya, umu architecte agiye kubaka birapfa, kuko umu architecte ateza kuza guhereza umu engineer. None ubundi kamebu niyo yari ikwiye mbwa. Oya, nabangiye kuba influencer mwebwe, narimvuze nti tugende au fond. Iyi synthèse baduhaye ni nziza cyane, kuko yagiye ivuga no abashinga amateka. Nyakubahwa mushikiranganje w'amagara y'abantu, mwumva vyumvikana? Nimwe mufate mikro. Ego, murakoze nyeniteka kuri kano kajyo kano kanya mumpaye kugira ngo ngire icyo nshikirije. Mu bisanzwe ni byiza ko hakorerwa kuri iyo synthèse, kuko twebwe turayiyumvamwo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burayiyumvamwo iyo synthèse, kuko twarabajijwe bihagije kandi twaratanze ivyiyumviro, baranadushikiriza recommandation, turaziga ko turumva yuko ari umuti ushobora kudushikana ku nyishu. Rero kubera harimo reforme nyinshi nkuko mubivuze ziri en cours n'izindi ziri recommandé, ni vyiza yuko tubandanya tuzikorera ko hanyuma tukerekana ico ikimaze gukorwa. Mbere twebwe kubera hari haciye amezi 3 dukoranye na commission, hari ivyo twatwaye nka recommandation. Uyu munsi twashimye kugira une mise à jour kugira ngo twereke banyakubahwa bashinga amateka kuva kuri uriya munsi ivyo tumaze gushikako uyu munsi nibihe par rapport ya recommandation bari baduhaye.
aricyo gituma nka twebwe ku ruhande rw'iwacu mu bushikanganje bw'amagara y'abantu inyishu twazanye uyu munsi ni mizaju twisunze rekomandasiyo zimwe zimwe twari twahawe n'abanyakubahwa abashinga amateka igihe twakorana muri komisiyo mu kwezi kwa gatandatu. Iyo senteze rero twebwe twumva umengo yoba ine base kuri twebwe kugira ngo tubandanye tuyisunga hanyuma dukure mu nzira ibitameze neza byagiye bigaragara muri uku gukora kwa Kamebu na Mutuelle de la Fonction Publique. Hari intambwe ikomeye cyane ku bibazo abashinga amateka bagiye bibaza no ku marekomandasiyo baduhaye. Harahindutse ibintu bitari bike uravye n'ingene dukorana ubu na Mutuelle de la Kamebu korana na Mutuelle de la Fonction Publique n'ingene inzego zo hejuru comme responsable administrative dukorana. Hari ikintu kinini kimaze guhinduka, ahubwo les échanges twebwe nyene twari twiteze yuko baza kutubaza mu mbega uyu munsi turavye ivyo twashikirijwe muri commission twabashikirije muri commission uyu munsi mugejeje mubishira mu ngiro. Ego rero turashimye ko twobandaniriza aho twari tugeze. Uriya mugenzi wanyu mushikiranganje nawe ajejwe solidarité, mu byo ajejwe harimo solidarité. Murakoze cyane n'iteka kumpa kano kanya kugira ngire icyo nshikirije ku bijanye n'ibikorwa biriko birabera hano. Bwa mbere ni ugushimira uwo mugwi mu byo ujejwe harimo imibano ingene bashoboye gukorera kuri kino kibazo kijanye n'ingene Mutuelle de la Fonction Publique ikora. Hanyuma kandi tugashima n'umwanya utari muto baduhaye nk'uko babivuze twamaranye umunsi wose, kandi iyi senteze baduhaye uno munsi bayikoze ari uko tumaranye umunsi wose turiko turakora. Rero nk'uko mugenzi wanje abivuze n'imbere yuko tuza muri komisiyo twari tumaze gukora ibitari bike inyuma y'urugendo bagize, kandi gushaka kuri no saha turabandanya. Ndazi neza yuko tumaze gukora ibitari bike mu bijanye n'amarekomandasiyo twahawe, kandi yaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushikirana, twese turashima ku ntambwe tugezeko mu kuraba inyishu zotorwa kuri ibibazo byari muri Mutuelle de la Fonction Publique. Ico rero cyarakozwe cabandanize gikorwa, kandi tubiravye turabona yuko hariho akarusho ubu Mutuelle de la Fonction Publique abakozi babo barakorabora neza na Kamebu, kuko dufatiye ku karorero kamwe kera ntibashobora gutora umuti usanzwe muri stock ya Kamebu kubera bitazananye na facture ya commande yabo, ariko twaraparvenye gushika ku rwego rw'uko umuti n'umuti, kuko nabo nyine bateze gutegera ingorane Kamebu igira muri achat international. Ariko ubu baraza bagatora umuti muri Kamebu kuko uhari, hanyuma bakawukonsidera nkaho bakawuharura mu miti bari bakenewe, ya commande ikaba iragabanutse. Kuko muri Kamebu ntibagura gusa imiti ya Mutuelle, baragura n'imiti y'amahopito, baragura amahopito public et privé, baragura imiti y'amacentre de santé. No kuvuga umuti amoxicilline, tufashe nk'akarora amoxicilline ni amoxicilline nyene. No kuvuga ihari muri stock ya Kamebu ubu unye kubera Mutuelle yikeneye irayitora, kandi bayibaha kuri ca giciro nyene gisanzwe carumvi kiri muri ya commande yabo, bagashirako ya pourcentage ya 1.5%. Imwe biri muri convention Kamebu Mutuelle de la Fonction Publique, bimwe byo kubafata comme client ordinaire nk'ivyo vyaraheze muri aya mezi abiri guhera mu kwezi kwindwi. Ivyo onye byavuye mu nzira. Nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane gituma mu bubiko bwa Mutuelle de la Fonction Publique imiti yiyongera, kandi c'est une très bonne collaboration twebwe dukenguruka, kuko wabona ari bibazo bishingiye kuku dakorana neza. Nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane
dushobora gushikiriza abanyakubahwa abashinga amateka. Intambwe irahari kandi nivyo ko Kamebu itakisa 15% nk'uko ibishira ku bandi bakiriya, ivyo vyarahagaze ni 1.5% kugira ngo tubandanye collaboration neza nk'uko vyanditse muri convention. Ikindi twovuga ko mise à jour, mwabonye ko hari ikibazo cy'uko burya hari ikibazo gikomeye cy'amadevize, kandi mu nyishu zagiye ziratangwa turerekana neza ingene Kamebu nayo nyine ifise ikibazo cyo kuronka amadevize kuko asanzwe atari menshi mu gihugu, ariko turavye muri leta hariho akarusho ka priorisation yo kugura imiti mu bijanye no kuza barariha abafournisseur mu madevize. Ivyo rero biratuma umufournisseur yari yaranse kuduha umuti kubera twatevye kumuriha kuko murazi ko turiha mu madevize. Turabona yuko muri kwezi k'umunani n'abari bahagaritse kutuzanira imiti ubu basubiye kutuzanira kubera uko amafaranga abonetse make muri BRB bagenda bariha abafournisseur uko amafaranga agiye araboneka par tranche, kandi biratuma vyatumye les fournisseurs bagira confiance kugira ngo bagire les livraisons des prochaines tranches. Ahanini nibaza ko iyo mise à jour yari ikenewe n'amakomisiyo yo gushiraho n'ubu twarayishizeho, twarateguye komisiyo. Mu nyuma tubiravye twabonye ko itoba technique kuko abatekinisi basanzwe bakorana, ahubwo twashizeho tuko turashiraho un comité y'abantu batari impliqué directement muri gestion ya au quotidien ya mutuelle de la fonction publique na Kamebu kiretse le directeur général. No kuvuga hari ibikorwa byinshi biriko birakorwa, twotangira ini mise à jour n'abanyakubahwa abashinga amateka bakabona yuko tutaciye twicara guhera ujya munsi. Nuko nyene iteka murakoze. Akandi kantu nashaka kuvuga nuko murakoze kudushigikira mu mareforme tuzokora, kuko mutuelle de la fonction publique ihaja bakagura bakayiha amafarmasi. Système de santé publique yari faible, ariko ubu uravye ingene ubushikanganje bw'amagara y'abantu buteye imbere mu kwitunganya kuva hasi gushika hejuru, ikaba ifise amafarmasi ku nzego zose. Biragaragara yuko hari ibintu by'ukuri bikwiye guhinyanyurwa, ntituhave tusanga dukreye ubushikanganje bw'amagara y'abantu bubiri buri parallele. Kijya gihe mutuelle kumbure yari ifise amafarmasi kugira ngo ishobore gutunganiza abene gihugu, kuko ama centre de santé nta mafarmasi yari ifise, ama hôpitaux yari faible, ariko ubu hariho amafarmasi de district qui approvisionne basanzwe baha imiti amavuriro gushika ku mavuriro mato mbere no muri communauté. Nivyo nashaka gushikiriza utwo tuntu dutatu kubijanye na mise à jour. Murakoze nyeniteka ku mijambo. Ego ni vyiza cyane. Murumva ko ibyo muvuze bimwe mu bija dans le sens twariko tugira duhanahanamwo, kuko Kamebu na hariyo yozigira ntuzibandanye igura imiti itegerezwa kuba hateza kuba des standards nayikurikiza, des normes nayikurikiza, ko umuti wose ujana ni na prix yawo, je ne sais pas uko mwabivuze. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko bikaba ari ibintu bitaza kuvangana n'ibindi. Iki nacyo muvuze muti mutuelle de la fonction publique ntibe par exemple yindi ministère de la santé. Ibyo nabyo muri iyi muzoheza, nibyo muzoheza à travers les recommandations, nibyo muzoheza mwongere murabe muti pour éviter yuko haba une sorte de parallélisme cyangwa une sorte de double ministère. Ibintu nka bene ivyo muce mubiha intumbero nziza, ariko la mutuelle de la fonction publique tuyibone yuko koko ari abantu bita ku magara y'abantu,
bafise un certain respect batari confondable donc à n'importe qui ou à n'importe quand cyane ko atari aba commerçant kuko iyo ibintu bigiye mu du commerce birahinduka cyane n'aya mashure amaze kuja mu bintu byo commerce aho ubona abantu baja mu bintu by'amakommerce turumva ingorane turumva hariho nk'ahantu amashuri amwe twumva yuko umwana ateshuwa ko biva ku muvyeyi no kuvuga ko umwana ateshuwa ngo biva ku muvyeyi murumva ko none ngaho deja parce que hamaze kujamo ibintu by'ubucuruzi ibintu by'amafaranga donc ufise amafaranga genda urihe umwana wa avance none finalement donc ikintu kigiye na cyane nk'ibintu d'aspect qualitatif ukanyuma kaza kwinjira mu byo bintu by'amafaranga usanga ko ibintu biraza bitagaciro cyane ça force donc l'orientation. Katwumva naho duje honorable Epimeni. Akoze niteka kumpa akanya jewe yafise ikibazo shaka kubaza umushikiranganje mu byo ajejwe harimo gushigikirana fatana mu nda. Jewe nafise ikibazo cyane kuri mituwere kuko mituwere numva ni mituality n'abantu aba contribuable baravuzanya. Iyo niyo mission ya mituwere. Ibintu byose bitwirije ngaho tuvuga ama conflit harabayeho dérapage harabayeho kudevia la mission de la mutuelle de la mutualité. Donc iba ishira hamwe abiri créatif. Iza kuba ishira hamwe abiri créatif ku mafaranga aba contribuable. Ce qui n'est pas raisonnable. Ubu rero ikibazo gihari ku kwezi aba contribuable batanga amafaranga mituweli ikagenda ikadandaza ikunguka nta munsi numwe irigera ihamagara aba contribuable ati burya rero aho dudandarije imiti y'amasare twakotesha twarungutse muri amahera yanyu raba namwe ico mworonka ko kamafaranga nigwanye umukontribuable atanga amafaranga bagenda bayadandaza yunguke ntanamenye nawe yungutswe n'ayariyo cyo ni kibazo gikomeye cyane. Nibaza rero asopwe tukiri ngaho noca ntangaje recommandation il faut yuko mituwere iba mituwalite nyene yo kuvuzanya kandi ni mituwere de la fonction publique kuva ikiba créé depuis les années 80 ubu ibintu byarahindutse. Saba koze ba fonction publique gusa bakeneye mituwalite sabanye bakeneye kuvuzanya kandi tire pour d'autres couches de la population abandi batari abakoze ba fonction publique. None umumotari akeneye gukontribuwa nawe avuzwe. Ico ni ikintu rero ahubwo ministère yari kwiye kudukorera ikatwigira la forme y'ukuntu yoba mituwalite vy'ukuri. Hanyuma nafise ikindi kibazo kijanye kimisa n'ico nyene yo muri ko muratora na mugira urutonde rw'imiti mugurira aba contribuable umwafiriye ntariko muramwiyumvirira ego nivyo beshe n'abaganga je veux bien ariko je uruhara rwanyana amafaranga ntago mbona neza ngaha. Donc ibi bintu byose rero mvuga muti harimo guterana makiki hamwe na za kamebu nico kintu cyabaye cyo kudevia la mission de la mutualité mugenda mu bintu byo kudandaza byo guca amafaranga. Ico kintu rero turabasavye mugende mugume daro cadre de la mutualité mushire muyikure muri mutualité de la fonction publique mushiremo n'abandi. None izindi mutualité privée none zoze zikora gute za solise n'izindi byaziraja mu byo kudandaza imiti oya. Donc ya intervention yanje nyene teka yariyo mu byo bakora byose biyumvire rafiriye nyene gutanga uburyo nawe n'imiburiburi azaragira nico abwiyewe ku bintu bimwega kandi ari ivyiwe. Murakoze. Ego murakoze unaho duhe ijambo honorable Anatole. Murakoze nyakubahwa murongoye n'amashimwe ateka y'u Burundi kuba nanje mu mpaye ijambo akuru ni intererano cyane cyane kubijanye n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku bibazo byabajijwe n'umugwi kuri page ya 4 kuco bise convention
de partenariat ya MFP na Kamebu baravugamwo chaîne d'approvisionnement en médicaments uko imiti ibuze muri Kamebu aho boca baza kuyitora mwavuze yuko hamwe vyoshika ugasanga umuti urabuze muri Kamebu ko muzoca mwitiza mu mafarmasi dogro naho nyene mwasiguye ingene vyogenda ariko rero je nace n'ubumengo hashobora kuba izi ntambamyi izo ntambamyi zimeze gute nuko vy'ukuri bobo bajya bo muri privé uhura bavuga yuko baronka ama devise bigoranye gutyo bakayagura kuri marché noir hanyuma rero nukuvuga ko umwafiriye aca umuti umushikira uzimvye navyo nyene urumva muri mituweli mwe muronka amantuzi amahera muri BRB azimbutse mugabo wewe yaronka azimvye bica vyumvikana yuko wa mugwayi ashobora kugira ikibazo rero uyu mugwi mwashizeho mwavuze ko mwise ntuzeye muzoshiraho bita comité mixte nawo nyene wofasha mugabo nko umushinganje yabivuze ukaba wigenga vy'ukuri niba bari ntuzeye kuko hacabaho ikintu bita ngo juge et partie ukaba wigenga vy'ukuri aha rero navuze muti iyi ntuzeye iyi dépense directe de ménage irarenza ibice 20% alors que l'OMS ivuga ibice 10% muca mumva yuko iyi tuvuga couverture sanitaire universelle ntishoboka pourquoi parce que nukuvuga yuko mu gihe imiryango idashobora kwivuza idashobora kuronka uburyo bwo kwivuza hacaho ca kindi bita ntuze automedication yaho usanga ikinini gisangira abantu babicaye batatu bice bisaba yuko naha rero mufata des mesures zo kugira ngo vy'ukuri iyi miryango ishobore kwigishwa canke kuronswa uburyo bukwiye kugira ngo ishobore kugira iki gushobora kuja kwitura amavuriro mu gihe bagwaye akandi kanyuma norangiriza ko nuko uri kurabiraba naho mwavuze ngo ntuzeye ngo amafarmasi ngo ntuzeye mu ministère ngo afise ngo amafarmasi ngo hocabaho chevauchement haracariho ntuzeye agahaze cyari hagahaze jewe ndabona yuko ubu imbere yuko muzikura izo ntuzeye izo farmasi za mituweli mubanza mukaraba vy'ukuri est-ce que no mu mavuriro abantu bagwaye bararonka imiti c'est ça la question n'ayandi usanga bataronka imiti est-ce que muyikuyeho ntimwumva yuko ariko sa mukosoje irindi hanyuma ko bamushikiranganje mu byo ujeje harimo solidarité hariho ikijanye n'ingorane iri mu gihugu aho bantaho nikora usanga baronka ivyangombwa kugira ngo babe bantaho nikora nukuvuga ku mutumba muri commune no mu ntara hanyuma bashika ngaha ibujumbura mu kwivuza za document bakaziterera hirya hano bahakarore ku vyabaye kubiko biraba ngaha muri ntuze muri CHUK uzanye ntuze yajya amadokima avuye ruguru ntibakuvura hariho ngo yindi commission médicale ngo ibanza ngo kwiga ngo vy'ukuri ngo ibanze irabe yuko ngo uwo muntu ari ntaho nikora none vy'ukuri mu gihe inzego zo hasi ziba zamaze kudefinisa yuko uwo muntu ari ntaho nikora kuko inone ivyo bitaro uwo muntu bidaza ngo bimwakire kugira ngo bimuvure murakoze cyane kuba mwampaye ijambo yakoha murangwe n'amashami mateka murakoze ubona twumva honorable Alice murakoze nyeniteka kumpa ijambo nta bibazo ndi bubaze kuko sanzwe ndi muri uyu mugwi nari nagombye kuvuga kare aho mwari mwabajije ati mbega mugiye kuri terre mwari mugiye kurondera iki muri mituweli kuko ahanini tugiye muri mission twari tugiyemo icatumye dushika muri Kamebu nuko twari twasanze mu byo tugiye kubaza muri mituweli tugiye kurondera twasanze ahanini bica biturungika muri Kamebu kugira tubaze igituma muri mituweli bimeze uko kuko dushitse kuri terre tugasanga amafarmasi ya mituweli aragaragara hamwe winjira usanga etagere ushobora gusangamo nk'imiti nka 20 gusa abagwaye ari benshi byaduteye amakenga bica bituma dushika muri Kamebu ngo tubaze igituma badaha mituweli imiti baba basavye ikindi naco nagomba kuvuga
mugenzanje Marayika yabivuze hanyuma ibindi navyo mwaduhaye ama orientation mwaduhaye ama recommandation y'ukungene twokora ubu nta kindi atari kuja kuri tahe kugira ngo dukore hanyuma mugabo nko mu vyo nko ma recommandation amwe twe twakoze turashima umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze yuko bimwe bamaze kubikora na cane hari n'ibyo twamaze kubona kuri televiziyo umushikiranganje w'amagara y'abantu amaze gukora turamushimiye cyane kuko twe twanabonye ibintu bijanye n'amafarumasi aho twasanga ari amafarumasi akora adafise ivyangombwa cyangwa ugasanga akoreye ku mazina y'abandi ariko twarabonye yuko umushikiranganje yabihagurukiye kandi turabimushimiye cyane ikindi naco nuko twumvise kubijanye n'ihinyanyirwa ry'amategeko amwe ubushikiranganje uko ari bubiri bwamaze kugira intambwe bumaze gushikako mukaba mwanatubwiye yuko natwe twoheza tugakora kugira ngo duterere ivyiyumviro sinzi ko babona ko bikwiye canke namwe bwenge niteka mubona ko bikwiye ko twoja hamwe tukaraba nabo aho bagejeje kugira ngo natwe duheze duterere ivyiyumviro vyacu nko mugwi wacu usanzwe ukurikirana duheze tubaterere ivyiyumviro kugira ngo tugendere ku ntumbero imwe murakoze nyeniteka murakoze icyo kubaterera ivyiyumviro cyo bo bazoja nkuko baza muri commission bazoza muri commission muzoheza muganira ibitari bike nko musaza muganira muri ya profondissement twavuze ico gihe bazoheza bagire ibyo baterereye harima namwe ko mwebwe vous êtes législateur ubwo namwe muzoheza mukabishira muri texte muzotuza hano muri en plénière kugira ngo turabe tuyadopte kuko noneho nabo bazoce bagenda bayikorere ko pour habiller les textes bazoba bariko bashaka gusubiramo zimwe ubu naduha ijambo honorable Jean-Claude murakoze nyeniteka kuri kano kanya mu ntije jewe ico ngombe nshikirize n'ukijanye na leta kuri mission yahaye mutuelle de la fonction publique mission yayo ko ari kwita amagara y'abakozi ba leta ariko uravye amagorwa bakora baronka bariko barahigiye imiti ndetse na twebwe turimo n'abandi jere nagerageje kuzandumviriza ibivugwa imyaka irarangiye nicaye hano kandi tumaze igihe iki kibazo kivugwa iminsi yose ca mituweli jewe rero aho nabonye ibibazo ni ku mategeko ashiraho mituweli mu gihe isi ironta ke amategeko ya mituweli atarahinduka na cane kuri mission ya mituweli baradeviye iyo bamaze kudeviya rero kuri mission ni ngombwa tugumane ibi bibazo jewe rero interano yiwanje bakwiye guhindura amategeko agenga mituweli kugira ngo baliberalize n'abandi bose bashaka guhigwa kugira ngo intererano y'umukozi wa leta atanga muri mituweli habeho liberalisation kuko mu kirundi baravuga ngo bwiza bw'inka nuko bimwe jewe ndarabizi za solisi z'aba privé nta kibazo c'umuti kivugwayo ugiye kuyivuza barakuvura neza bahaguha umuti ushaka jewe nkaca nibaza none aba privé ko babishobora mituweli hananirirwa hehe jewe rero nkavuga nti leta nirabe muri mission yahaye mituweli itashoboye kuba reisi ibihindure baliberalize ha mu fonctionnaire de l'etat ashobore kuja kwiyandikisha habona ko amagara yiwe ashobora gukingirwa mugabo mu gihe mituweli kibandanye ukiri kirakora ibi bibazo naho haba uyu munsi naho bagira ama reform naho mutanga ama recommandation ntibishoboka mu gihe ikiri yimwe je rero nkavuga nti n'izindi zirahari mu mashiramwe y'ubwishingizi zabazo za INSS za ONPR n'abandi nkavuga nti rero ni basubiremwo leta nimba mission yayihaye itashoboye kwirampliza ni hakogwa igikurikira bahindura amategeko ayo mategeko amaze guhinduka turibiralize kugira ngo amagara y'umukozi wa leta banabivuze n'abandi bashinga
ego munawe twumve honorable Patricie. Murakoze cyane nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka kumpa aka kanya. Je nari nagasavye nshaka kugira ico mvuze ku bijanye n'irya rapport synthèse. Nashaka kuvuga yuko ya raporo yavuye mu idonido y'ivyo twakuye kuri tere, ibibazo twahuye navyo, kukungene mituwere ikora n'ingene abafiriye bayo boroherezwa. Twoja ku gikorwa tukegeranya ivyo vyose pour la bonne orientation y'ivyokorwa kuri mituwere, kuko mu vy'ukuri byaragaragaye kumbure atariko vyategerezwa kugenda. Hanyuma finish bene gihugu abafiriye baheze banezerwe no gutunganirizwa. Nyeniteka nagira ngezaha subira kandi nkenguruka cyane ku ntumbero nziza cyane mwaduhaye, kandi izotuma tugiye hamwe dusubira kandi tugatanga ivyiyumviro kuri ya neza rusangi, kugira ngo abene gihugu babandanye batunganirizwa, kuko niyo ntumbero nyamukuru ya leta. Nkaba ngejeje aha rero ndabakengurukira cyane nyeniteka kuri ivyo vyose mwatubwiye, kandi bizofasha kugira ibintu bibandanye neza. Murakoze. Ego murakoze namwe. Aha mugabo agapreciso gatoyi, ntimuzosanzaze ivyiyumviro. Ubu no kwicara mukiyumvira. Twavuze synthèse murayifise, ubu murayifise, nta yindi desante muzokora, kuko twebwe nta nubwo tuzobasaba gukora projet de loi oya cyangwa proposition de loi oya, no kugira ngo dushobore guterera mu bushikiranganje, kugira ngo bazabone une orientation législative nk'abashinga amateka, une orientation tuzoba tuba kugira ngo noneho baze kwarishisa izo revision des textes bazoba bariko barakora, kugira ngo ntihazogire igisigara cyangwa ntihazogire ko tureka rero twihe toute la latitude nécessaire. Afata neza ababituye, imiti ntibayibura, kandi byose bikagenda neza. Ariko muri mutuelle de la fonction publique hari imyidogo nkuko twagiye tuvyumva, kandi intererano zabo zamaze ko ziratangwa buri kwezi. Aha rero niho hacaba ikibazo, ni ikibazo gikomeye ko umuntu atanga intererano yiwe ku gikorwa ashaka kuzokorerwa ariko ntagikorerwe. Harabaye ico bita dialogue de haut niveau ku bijanye na universalité de la santé. Narakurikiranye ico kiganiro, ni ukuvuga ko bashaka gukora kurenza muri fonction publique, nico bisigura. Ni ukuvuga ni bose baterezwa kurushikira ubuvuzi, umuntu wese akaronka ubuvuzi. Hari ikibazo rero nibaza dutegezwa kurengera, ko mituweli y'ishyirahamwe rya leta, ni ukuvuga rivuza, byanditse ko rivuza abakozi ba leta, ariko tutarengeye aho ngo twiyumvire ko ari ishyirahamwe rya leta rivuza abantu. Ni ukuvuga iki? Si ubushikiranganje mu bundi mugabo niryo shyirahamwe rijeje kugira iki? Kuraba ingene abantu bivuza nka departement dufatiye ministère akarorero. Bishobora kutugora, kuko umuntu agiye muri privé akaja muri aya mashirahamwe y'abigenga akavuzwa neza, mugabo muri leta bikananirana, bitera abari muri leta kwiyumvira igituma bo badafatwa neza kandi nabo batanga amafaranga. Nako niyumviranya ko bamushikiranganje ko mwogerageza mu nteguro mugiye gutegura, nimba hari itegeko nkuko mugeza je bivuze riraba mutuelle de la fonction publique, ryo bari limita gusa ko la mutualité yo muri fonction publique iraba abakozi gusa ba leta, kubera iki mutokwagura
muri iryo tegeko rigahinduka ku buryo haba competition mu bijanye na offre de soins, hakaba competition. None kwa ayo mashirahamwe yo yabigenga ntanganya, ushaka kuvuga uti ngiye muri Bumereke bafatuku, ngiye muri Kira cyangwa ahandi bamfatuku.